Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa kabiri muri iki gitondo kw'itariki ya 23 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu ntara no mu bisagara, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi mutwumviriza, turabakengurukiye kandi turabahaye ikaze. N'abandi benshi badukurikira bari ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi tutibagiye badukurikira bari ku migabane ya kure. Namwe turazi ko mukunda kandi mugakurikira ivyo tubagezaho, tubategurira kandi tukabashikiriza inkuru ziba zivugwa muri politike, hagati y'akazina muntu, bivugwa mu ntwaro, bivugwa mu kibano, bivugwa mu mutekano, hagati y'akazina muntu, ibivugwa irya nino, ariko mu migenderanire y'u Burundi n'amakungu, hamwe n'ibindi vyinshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu, tutibagiye n'ibivugwa mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Inkuru rero tubazaniye muri aka gatondo nk'uko muhejeje kubibona kuri titire y'aya makuru, nuko wahoze ari musitanteri wa komine Mukaza Renova Sindayihebura mu gisagara ca Bujumbura, yararongoye komine Mukaza, afungiwe mu gasho k'igendereza kuva mu gatondo ko ku munsi w'ejo. Ese araziriki? Yoba yagirizwa iki? Muri aya makuru nivyo tubwiye ko ubanyuriramwo vyose ku buryo burambuye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo badacikwa n'amakuru tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Mu mwaka uheze Jacques Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, yagabishije musitanteri Renova Sindayihebura wa komine Mukaza ko ashobora guhereza mu mpeme zine. Aho ni mu gihe inama mpanuzwajambo ya komine Mukaza yaherutse kwandikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura imwereka amakosa akomeye ya musitanteri Renova Sindayihebura. Musitanteri Renova Sindayihebura yahora aramutswa komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Uyu yasa n'uwananiranye kuko inama ya komine yari imaze kugerageza kumubogoza bikanka, akuwe inyuma rero y'ubusuma bw'isukari bwavuzwe mw'ikomine arongoye, kugezaho n'umukuru w'inama nkenguzamateka abaza umushikiranganji Martin Niteretse impamvu adashobora kumuhana nk'uko asanzwe akarira abandi basitanteri. Yari yarigeze uwukomeye, ariko Martin Niteretse akaba yarahagaritse mu banga musitanteri wa komine Mukaza, wa komine Kayanza n'uwa komine Busoni. Byariye mu itegeko nshikiranganji nomero 533/2023 ryo kuwa mbere igenekerezo rya 28 Myandagaro 2023, ryatewe umukono n'umushikiranganji vyajejwe harimwo intwaro yo hagati Niteretse, yerekana ko musitanteri wa komine Mukaza yahagaritswe muri ayo mabanga, akaba ico gihe yaragirizwa kuba atashoboye gukurikirana itandazwa ry'ivyankenerwa vyari bigenewe kudandarizwa mu karere arongoye. Iyo hagarikwa rero rikaba ryaje rikurikira akamo gaheruka guterwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera, aho yumvikanye akarira umushikiranganji Martin Niteretse. Abandi rero basitanteri ico gihe bakuwe musitanteri wa komine Kayanza mu ntara ya Kayanza hari Gilbert Nyandwi, hamwe n'uwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo Savyimana Dismas. Inkuru rero yaramutse ivugwa ku munsi w'ejo, nuko Renova Sindayihebura yahoze yarongoye komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, afungiye mu gasho k'igendereza kuva mu gatondo ko kuri wa mbere uheze. Nyuma rero yaho yagirijwe kurya isukari y'abenegihugu, ubu yagirizwa kugurisha ku banyagihugu amatongo yarasanzwe afise ba nyeneyo, nk'uko amakuru ava mu begereye dosiye abivuga, akaba anashikira ku kimenyesha makuru SOS Media Burundi catangaje iyi nkuru. Ni nyuma yuko rero na Jacques Ndirakobuca yagabishije umusitanteri Renova Sindayihebura wa komine Mukaza ko ashobora guhereza mu mpeme zine. Benshi rero bariko bibaza niba Renova Sindayihebura azocirwa urubanza ndetse akaba yafungwa kuri ivyo vyose yoba akurikiranwe ko canke yagirizwa, ndetse nibihe bitoroshe cane. Yasa rero n'uwananiranye kuko aho ariho hose nta n'umwe yamuvugako, ariko umukuru w'inama nshingamateka
Murantunge w'inama nkenguzamateka niwe yategetse ko umushikiranganji Martin Teretse yokura uyo musitanteri wa Mukaza, akaba rero mu nyuma haratanzwe n'itangazo ryo kumusubiriza. Ni gutyo rero vyoba vyifashe kuri Renovasi Ndayihebura yahoze arongoye komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho bafungiye mu gasho k'igendereza kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere yagirizwa kugurisha ku banyagihugu amatongo yarasanzwe afise ba nyeneyo nk'uko amakuru ava mu begereye iyo dosiye abivuga. Turabandanye rero kubatohoreza vyinshi kuri iyi nkuru kugira ngo mumenye ukuri. Ku nkuru rero zirabandanya kuvugwa kuri iryo fungwa rya Renovasi Ndayihebura. Mu bindi rero bivugwa, reka turabe mu bindi bimenyesha makuru naho tubagezeho inkuru ziriko ziravugwa cane. Radio Haguruka yatangaje urupfu rw'umumenyeshamakuru Paul Mahwera, bivuga ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Batanguye iyo nkuru yabo bagira bati Burundi buhejeje kubura inararibonye umwuga wo kumenyesha amakuru. Ni Paul Mahwera, akaba yarabaye umumenyeshamakuru mw'iradiyo y'Abadage La Voix d'Allemagne. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera yamiye ukuboko kw'abagabo ku mugoroba kuri uyu w'ejo kw'itariki ya 22 Ndamukiza 2022. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera azwi nk'umumenyeshamakuru yakoze ibidasanzwe mu mwuga wiwe, akaba avurwa ko ubutwari n'ubukerebutsi muri uyu mwuga wo kumenyesha amakuru, na cane cane ko yakoze mu bihe bidasanzwe. Kene umumenyeshamakuru Paul Mahwera bamuzi ko nuko yagize uruhara rudasanzwe mu gufasha umuhari FDD ukiri mw'ishamba bitaracika umugambwe CNDD-FDD mu guhuza indongozi z'uwo muhari n'abarongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira ngo ico gihugu cishobore gufasha uwo muhari. Yakana leta ya CNDD-FDD ku ntwaro ya mbere ya Petero Nkurunziza, niba Radio Haguruka nk'uko yabitangaje itihenze yaragenye umumenyeshamakuru Paul Mahwera kuba umuserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Busuwisi. Umuzi rero bakaba bemeza ko yaranguye neza amabanga yiwe. Umumenyeshamakuru Radio Haguruka ikaba itangaza ko yamaze kumenya vyinshi, izomwibukira ko mu ruganda rwa Radio Haguruka bakaba bahojeje umuryango wabuze hamwe nabo sangiye umwuga wo kumenyesha amakuru nk'uko bavyanditse. Imana imwakire mu bwami bwayo. Inkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru Radio Haguruka. Kindi mwomenya nk'uko biri ku mbuga ngurukana bumenyi za CNDD-FDD, inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yakoranye ku munsi w'ejo mu ntara ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera kuva ku wa mbere igenekezo rya 22 gushika ku wa kabiri igenekezo rya 23 ubwo n'uyu munsi. Gucivugo bagomye abanga twubaka umushinga w'imbonakazoza y'u Burundi twifashe mwaka 2040 buteye imbere mu mwaka 2060 duhereye ku guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu. Inama rero ikaba ngari yo kurabira hamwe no gusuzuma ishirwa mu ngiro ry'imigambi mikuru umugambwe CNDD-FDD washize imbere hamwe no kurabira hamwe ishirwa mu ngiro y'imbonakazoza y'igihugu, aho Burundi buzaba bwifashe mu mwaka 2040 buteye imbere mu mwaka 2060. Mw'ijambo ry'ikaze umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Niteka Reverien Ndikuriye yasavye bagumya banga kwirimbura, yongera asaba indongozi guhinduka, aho yamenyesheje ko Burundi wese afise uruhara mu kubaka Burundi kugira shike kuri yo mbonakazoza. Nyene iteka arahamagariye abanyamabanga muri rusange kubahiriza no kumviriza indongozi, ati mu iterambere nta demokarasi ibaho, twese duhamagariye gukora twivuye inyuma. Kende mu gihe rero yariko harugurira iyo nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ibirabera Ingozi, nyene icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inama inkuru y'inararibonye yamenyesha ko bitavye iyo nama ko inama ibaye inyuma y'aho abarundi batari bake bahuye n'ingaruka zifatiye kwihindagurika ry'ibihe. Umukuru w'igihugu yahojeje imiryango yahuriye n'ivyo vyago, acabonera ko n'akaryo ko kwibutsa abarundi ko bahakora icigwa bagakingira ibidukikije. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru ca CNDD-FDD amenyesheje kandi ko iyo nama ibaye mu gihe Uburundi bwimirije amatora, bibutsa ko igihe c'amatora ari igihe co kwirimbura nk'abagumyabanga ku vyo bari bemereye abenegihugu mu matora aheruka. Ikindi yamenyesheje nuko inama ibaye mu gihe Uburundi baheruka gushiraho igitabo c'imbonakazoza, yibukije indongozi z'abagumyabanga ko umugambwe CNDD-FDD watoranye igihugu cari casamutse kiri inyuma mu bisata nka vyose, aho rero
amagarira abagumyabanga uhereye ku ndongozi gukora cane bakongereza umuvuduko mu kuduza umwimbu. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagize ati hari ibyo tutarashikako mu Burundi ariko ingorane nkuru dufise ni izo n'ibindi bihugu vyo kw'isi bifise, ivyo rero dutegerezwa guhangana navyo kugira tubitorere inyishu. Kongera agira ati dusabwa gusuzuma intambamyi tukaraba icokorwa kugira dushire mu ngiro imbonakazoza. Akaba rero yaciye asaba abagumyabanga kwiyumvira ku mbonakazoza y'igihugu bahereye mu ngo zabo. Rero kugira ngo babishikeko umukuru w'igihugu agasaba abarundi bose cane cane abagumyabanga bahereye ku ndongozi guhinduka ati indongozi imbere yo guhinduka iba yo guhindura abandi banza guhinduka nayo nyene. Umwe wese ngategerezwa kwama ivyama nk'uko vyashikirijwe muri iryo koraniro. Nako kandi bavuze ko isuku ari karahara mu ruganda ntibacura kuko ahatagira isuku hama ibibazo vy'indwara bigusubiza inyuma iterambere. Mukuru w'umuhari w'abakenyerarugamba ku rwego rw'igihugu Iyamuremye Maria Goreti yabishikirije kuri wa gatandatu igenekezo rya 20 Ndamukiza 2024 aho yari yifatikanije n'abakenyerarugamba bo muri CNDD-FDD muri komine Nshasha ya Mukaza ibikorwa vyo gusukura amabarabara, igituro cahoze isoko nkuru n'ibibanza bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Aha duhereje aya makuru twari twabateguriye muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri Imboneshakure. Imana ibahezagire.